nyenicubahiro mana mushobora byose, wewe nyenurukundo nyenimpuhwe wabungabunze Burundi n'abarundi, banyakubahwa bashinga amateka n'abakenguza amateka mwaje kwifatanya natwe muri ibikorwa by'uno munsi, banyakubahwa bashikiranganje na cyane umushikiranganje yadukoranije w'uburimyi ubworozi n'ibidukikije n'abandi bashikiranganje baje kumufata umugongo, harimwo umushikiranganje w'intwaro hagati iterambere rusange n'umutekano, umushikiranganje w'amagara y'abantu no kurwanya cakiza roho nyanganda sida, n'umushikiranganje ajejwe ibikorwa vya leta. Banyakubahwa mwaje muserukira amashirahamwe mpuzamakungu na cyane ishirahamwe FAO rijejwe imfungurwa. Nyakubahwa userukira igihugu cy'Ubushinwa ngaha mu Burundi, washimye kuza kwifatanya natwe kuri uyu munsi mukuru udasanzwe. Nyakubahwa buramatari w'intara ya Gitega yatwakiriye uyu munsi. Nyakubahwa mukorera mu biro vy'umukuru w'igihugu murongowe ahanini n'umuyobozi mwishikira mu biro vy'umukuru w'igihugu. Nyakubahwa ba buramatari mwaje gushigikira buramatari bo ngaha mu ntara ya Gitega. Nyakubahwa ba musitanteri mwaje gushigikira ibikorwa. Banyakubahwa ndongozi nkuru mu bisata bitandukanye by'igihugu ndetse no mu ntara, banyakubahwa mwese bene gihugu bo muri intara ya Gitega cyane muri komine ya Mutaho, umwe wese mu cubahiro ciwe, mwese batumire bahire mukoraniye aha, mwiyumve ngaha mwe wese mu cubahiro ciwe. Tugira amahoro, sangwa amahoro, ubumwe, ibikorwa n'iterambere mu gihugu cyacu. Imbere ya byose mbanje gukengurukira Imana mushobora byose, kuko yarumvise amasabo yacu. Hari haheze nk'indwi zinga dutanguye guhamasa ijuru dusaba yuko imvura yogwa mu gihugu cyose. None uno munsi turahimbawe cyane kubona twifatanije n'abarundi bose, tukifatanya n'amakungu kuri uyu munsi wahariwe imfungurwa ku isi yose. Mu bisanzwe uyu munsi wari wateguwe ku buryo mpuzamakungu, wamutegurwa ku wa 16 Gitugutu uko umwaka utashe, ariko twebwe mu Burundi twahisemwo uyu munsi kugira ngo tuwuhimbaze dutanguza umwaka w'irima, igice ca mbere c'irima arico gice c'agatasi. Uyu munsi rero twawutunganije ku civugo kivuga kiti twese hamwe tugwize umwimbu mu buryo burama, umuntu wese aronka ico afungura. Ugeze kandi imvura yamaze gushika hasi kugira ngo abene gihugu na cyane abarimyi bashobore gutangura gutera ivy'agatasi. Batumire bahire mwese bubahwa muri ngaha, sinzokwigera ndeha kubivuga, ntituzokwigera tuvuga kazoza ku Burundi twiyobagije amagara y'abantu, ubumenyi mu gwaruka n'ibidukikije. Kandi nk'uko twabimenyesheje tugitangura amabanga yo kurongora iki gihugu cacu, leta mvyeyi ntizokwigera ihemuka itabonye mu Burundi umunwa wose uronka ico ufungura
kandi umupfuko wose ufise amahera yo kwikenura. Iryo niryo terambere mu gihugu. Ndabivuge ndabisubire, nta terambere rivugwa mu gihugu abantu bashonje. Nta terambere rivugwa mu gihugu abantu barara ubusa. Ntawovuga ngo hari amajambere mu gihugu hakira abantu batagira aho barara, bagenda gusa banywa amazi mabi, bagwara ntibivuze. Nta nuworota iterambere rirama atariko arigisha abana ngo babe abahinga bazohingura iyi si hamwe n'itunga kama Imana yaturemeye. Ihangiro ryacu rero no guhangana n'ikibazo cy'ubukene. Ubwo bukene duhanganye bugizwe n'ibimenyetso. Igihe cyose muzobona hakira abarundi batagira ico bikorako ngo baronke ivyankenerwa mu buzima, tuzoba turi mu bukene. Igihe hazoba hakiri n'umurundi umwe arara mu cari nk'inyoni, amagara mukika ntiyivuze, ntaronke ico afungura, abana biwe adashoboye kubajana kw'ishure, ibidukikije vyahonye, muzomenye ko igihugu kizoba kikiri mu bukene. Mu rugendo turimwo turiko duhangana n'ivyo bimenyetso mvuze. Turahanganye kandi turizeye ko tuzobitsinda. Igikuru no kugira urunani kuri urwo rugamba atanumwe avuyemwo. Uno munsi rero dukoranijwe no kuzirikana umuti w'inzara, nawe ukaba atawundi atari ugufungura kandi neza. Abarundi barayamaze bati amagara aramirwa ntamegwa. Nkako kugira tugire amagara meza n'umutima mwiza, dutegereza gufungura neza, tukanywa amazi meza kandi tukagira uburaro bwiza. Nivyo leta mvyeyi, leta nkozi yiyemeje, ibigira ihangiro ry'amerekero y'abarundi. Muri leta mvyeyi twiyemeje twese gushira ingufu zidasanzwe mu gisata c'uburimyi n'ubworozi kugira ngo tugwize umwimbu w'ibifungurwa, hanyuma amagara y'abantu abe meza kandi turonke umusesekara udufasha kwikenura mu bindi tutihingurira. Twama twabivuze kandi ntituzobideha. Ihinguriro ridahomba, ihinguriro teza imbere igihugu n'abantu, ni ihinguriro ry'ibifungurwa. Kukaba nkako nta muntu adafungura ku munsi kandi udafunguye ntaco wokora kuko hakora mu nda, kandi twese turazi yuko indi shonje itagira amatwi. Naho atawuca umugani ku murango, mugabo kandi ngo ntawuca umugani umwana asinziriye. Nagira ndabacira umugani w'imbwa yase kumva impene iriko iratabaza kubera inzara. Imbwa n'impene vyafatanye urugendo, biragenda, hanyuma inzara irabifatira mu nzira. Bibandanya urugendo buke buke, hanyuma bishika ahantu hari utwatsi dutoshe. Impene icirahagarara itangura kurisha, imbwa nayo irasutama iyirindiriye. Impene irarisha, yumvise haze icibwira ya mbwa iti ngo tubandanye urugendo. Birabandanya urugendo, birabandanya, hanyuma birasubira birasonza. Imbwa yo murumva ko yari igishonje. Impene ishikiriye hari utwatsi irasubira irahagarara irarisha, imbwa nayo irasutama iyirindiriye. Hanyuma impene yumvise haze bisubira gufata urugendo. Niho vyashika mw'ishamba rya Manyenye, hanyuma bica bihura n'amabingira. Amabingira murazi ntarya imbwa, arya impene. Hanyuma ya mpene irarondera ingene yohunga, amabingira nayo
ayijako iriruka iguma itabaza yambwa iti ntabara ntabara. Imbwa nayo iti erega nta magara ngira jewe ndashonje. Impene iti ntabara ntabara amabingira aramaze. Iti ndashonje nta magara mfise yo kugutabara. Hama ya mabingira arengera kuri ya mpene arayirya ngo sinje no hahera. Murumva yuko inda ishonje ntacimara. Nico gituma uyu munsi twakoranye kugira ngo twige ikibazo c'inzara dushobore gutabara na twese duhaze. None rero banyakubahwa mwese mukoraniye ngaha barundi bene wacu, murabizi musanzwe mubizi igisata c'uburimyi n'ubworozi nico gisata gihambaye cyane mu buzima bw'igihugu, kuko arico gitunze abantu barenga ibice 90% kuko kibaha akazi bakaronka nico bafungura. Ico gisata kandi nico gitanga akazi keshi kikongera ikinjiza n'amahera y'agaciro atari make adufasha kurangura imigambi itandukanye mu iterambere. Ico gisata kandi nico gituma nico catumye twifuza guha agaciro kabereye umurimyi mu kumushigikira mu guteza imbere ico gisata no mu kumufasha gushora umwimbu yimbuye ngo ashobore kwikenura mu bindi akeneye mu buzima bwa misi yose. Turashimishwa no kubona umunsi mpuzamakungu wahariwe imfungurwa uhimbajwe mu Burundi mu gihe umwimbu wiyongereye ku rugero rushimishije, na cane cane muri iyi myaka 3 iheze. Aho dukuriye amaboko mu mpuzu mwarabonye ko bishoboka igikuru n'ishaka. Turashimiye amakungu ko yabonye ko ikibazo cyo gufungura neza ari kibazo ca zina muntu, ko atawukwiye gufungura ubundi atubitse umukanda, hanyuma bakakigira ikibazo mpuzamakungu. Reka rero ngaho iwacu dushimira amashirahamwe mpuzamakungu dufashanya muri ico gikorwa. Aha hariho ubwa mbere rishirahamwe FAO ridufasha cyane mu burimyi mu kugwiza umwimbu. Hariho ishirahamwe FIDA, hariho ishirahamwe PAM, hariho na PNID n'ayandi mashirahamwe akomeye nk'ibanki nkuru y'isi yose. Abo bose batuguma hafi mu kudusahiriza mu migambi y'iterambere ciye mu burimyi, na cane cane ngaha iwacu aribwo twagize umuheto n'inkinzo y'urugamba ko kurwanya ubukene. Bimwe by'umwihariko turashimiye cyane ibihugu bigenzi, cyane cyane nagira ngaha shimire cyane igihugu c'Ubushinwa giserukiwe ngaha mu Burundi na ambasaderi Shangrin, citaga kitiziganya mu kuduterera agacumu k'ubumwe mu buhinga no mu bikorwa vy'iterambere mu burimyi n'ubworozi. Ngira ngo ntimwamubonye, nagira ndamuhamagare aje ngaha abaramutse. Igihugu c'Ubushinwa nagira ndababwire, nimwaba mubona tugeze kure mu iterambere ry'uburimyi, caradufashije cyane mu buhinga, mu bikoresho, kirarungika abahinga baza kwigisha abahinga biwacu. Natwebwe nyene mbere ndababwire na jewe baranyigishije. Nihaba uno munsi tuvuga tuti umunwa wose utegereza kuronka ico urya, igihugu c'Ubushinwa kibifisemwo uruhara. Giheruka kutwubakira ikigo gikomeye cyane. Ico kigo kizodufasha guhingura imbuto zimera cyane ndetse no kurobanura imbuto zimeze neza. None rero turashimiye ico gihugu, kandi murazi yuko ubushimye abayongeje. Turashima ko Ubushinwa buvuga buti
hako wigisha umuntu ukumuha ifi wo mwigisha kuyiroba none barabikoze kandi turabashimiye cyane turakoze cyane uwaserukira Ubushinwa kuko nibabishira mu mwete mwinshi. Merci beaucoup monsieur l'ambassadeur. Excellence monsieur le président. Banyakubahwa mwese, iyi ntambwe tugeze ko aho dusigaye tugira umunsi mukuru tutabona abana bagwaye kwashi ngaha ntivyizanye. Iyi ntambwe turayikesha cyane cyane ukwitanga umwete n'ubwira byaranze ubushikiranganje bujejwe uburimyi n'ubworozi, tutibagiye na mwebwe abene gihugu abagwiza tunga bo bazana imitahe. Ubu tukaba twaramaze kubaka urunani hagati y'iyo migwi ndababwiye. Leta irazana ubushobozi bwayo mu buhinga no kwerekana inzira irashe, abagwiza tunga nabo bamwe bakazana intabire, abandi bakazana mbere uburyo bw'amafaranga, abarimyi nabo bakazana amaboko yo kurima, gutyo twese tugahuriza hamwe umwimbu ukagwira. Urwo runani rero rwa leta abarimyi n'abanyamitahe niko rwatumye dushobora kwihingurira intabire igabanya ku rugero rushimishije ubumara bwonona isi ndimwa, ikongereza umwimbu w'akanovera k'ibifungurwa, hakaba mbere n'abandi bagwiza tunga bamaze gushyira imitahe yabo mu burimyi kugira baduze umwimbu, abandi nabo bakawuhingura. Murumva ko urunani ari ukunguruzanya no kuvurana ubupfu umwe wese ahadashoboye. Kubera ivyo rero ibidukikije birakingirwa, abarimyi bakaronka intabire ku gihe no ku giciro kitavuna, abihebeye ubworozi gusa nabo bakaronka isoko y'amase y'ibitungwa yahora bapfa kubusa. Murumva yuko rero urwo runani rutuma umwimbu wunguka mu Burundi. Mu ntumbero yo gushitsa ihangiro ry'igihugu cigaba kikigaburira, leta nkozi kandi mvyeyi bicishije ku bushikiranganje bw'uburimyi ubworozi n'ibidukikije iherutse gushira habona umugambi munini wishigwa mu ngiro ya wa mugambi w'iterambere ry'u Burundi mu gisata c'uburimyi. Uwo mugambi ni buducira inzira irashe tugiye kwisunga kugira ngo dushike kwihangiro twiyemeje. Dusavye ko abarundi bose amashirahamwe mpuzamakungu n'ibihugu bigenzi ko twese twawuhundarako tukawugira gwacu kugira ngo dushike kwihangiro ry'iterambere rirama kandi ridakumira kubijanye n'igisata c'uburimyi. Nico gituma muri iyo nzira nyene leta nkozi bicishije muri ubwo bushikiranganje bw'uburimyi bworozi n'ibidukikije igiye kubandanya ibikorwa bikurikira: kubandanya kurosa abarimyi intabire ku giciro kitavuna. Iyo ntabire mukamubizi ikaba ariyo twihingurira ngaha mu gihugu cacu, twitwararitse gukingira isi, amagara y'abantu n'ibinyabuzima. Ubwa kabiri, korohereza bene gihugu kuronka ibitungwa mu ntumbero yo kunagura ubworozi biciye mu runani rw'abasangiye urugendo mu iterambere. Ubwa gatatu, kurosa abarimyi imbuto zirobanuye ku giciro kitavuna, gukingira isi ndimwa mu kurwanya inkukura biciye mu guca imikobeko no kuyiterako ubwatsi bugaburira ibitungwa. Ubwa kane, kurwanya indwara z'ibitungwa n'iz'ibiterwa be n'udukoko tubangamira imirima. Ubwa gatanu, gutunganya neza amakoperative yo ku mitumba mu gihugu cyose no kuyaha uburyo bwo gukora kugira ngo abayahuriyemwo bumve ko igikorwa cyo kugwiza umwimbu kibega, gutyo umwimbu ugume ku rugero rwiza. Ubwa gatandatu,
guhimiriza abarimyi kwijukira ubuhinga bwo kuvomera imirima kugira bahangane n'ihindagurika ry'ibihe gutyo bashobore kwimbura kenshi mu mwaka. Ubwindwi, gufasha abarimyi borozi gushingura umwimbu mu bigega rusangi no kubakariza ubwenge mu bijanye no kubika, guhingura no kudandaza neza umwimbu wabo. Kugira ivyo bishoboke rero, twasanze ari ngombwa ko ikomine yose iroswa ikigo kijejwe iterambere ry'uburimyi n'ubworozi, haba mu guteza imbere ubuhinga bwo kurima no korora kijambere, haba ndetse no kuvura ibiterwa n'ibitungwa. Nivyo bigo tugiye ubu bwa vuba gutangura kubaka mu makomine yose ageze igihugu cy'u Burundi. Nk'uko mubona twabitanguye kandi hategereza kuboneka imirima shure ku rwego rw'igihugu, ku rwego rw'intara, gushika no ku rwego rw'umutumba. Mu biraba igisata cyo gufungura neza, twarabonye ko naho twagwijije umwimbu w'uburimyi n'ubworozi, abantu benshi baracafungura nabi cyane. Ahanini uko gufungura nabi bijanye n'umuco mubi wateye abarundi, ubabuza kurya uturyoshe ngo n'utw'abazungu ngo canke ngo n'utw'abakire. Amagi, amasoro n'inyama babihebeye isoko, nabo bagafungura gusa ibibuzuza inda atanga buri kwiye irimwo. Arico gituma abana bakigwara ingwara zo gufungura nabi. Harageze ko abarundi bose bafungura ingaburo ikwiye. Tugiye rero guhagurukira urugamba wo kurwanya ingwara ziva ku gufungura nabi ku bantu, na cane cane ibibondo turiko turakuza. Ni muri iyo ntumbero ku mavuriro mato mato yose tugiye gushiraho igisata kijejwe kwigisha ingaburo ibereye ku bana bato ndetse no ku bakenyezi bibungenze. Ico gisata kizoca mbere gifasha kugaburira neza abana bamaze kugaragaza ibimenyetso vy'ingwara zo gufungura nabi. Iyo migambi yose kugira ibandanye iranguka, bisaba kugira urunani tugakora dusenyera ku mugozi umwe, nk'uko icivugo duhimbariza ko uyu munsi wahariwe ibifungurwa ku isi yose kibidusaba. Turasabye rero kwijukira amakoperative, dushira inguvu hamwe, na kare barayamaze bati tubiri tuvurana ubupfu kandi ngo nyamwigenda ko ntari miri impeshi. Urunani mu makoperative mwawe muzi ko ariyo yonyene nzira irashe yo kongereza umwimbu, gutyo inzara iranduranwe n'imizi, gufungura nabi n'ubukene mu ngo bicika umugani. Nico gituma kuri uyu munsi mpuzamakungu wahariwe ibifungurwa tutorangiza ijambo tutabashikirije izi mpanuro. Ubwa mbere, kugira turwanye inzara, ugufungura nabi n'ubukene, dutegerezwa guhangana n'ihindagurika ry'ibihe, itituka ry'isi ndimwa n'ibinyabuzima bigenda birazimangana uko bukeye uko bwije. Ntitwame duhanze amaso ijuru gusa, ariko tumenye ko iyo ijuru ribaye ribi canke ryiza, hari aho tuba tubifisemwo uruhara. Ubwa kabiri, tubimenye kandi tubigendere. Basokuru barayamaze ngo abasangira bashonje nta usigariza uwundi. Twese umwe wese ku ruhara rwiwe turwanye inzara atawusigaye inyuma, atawusigaye areza amaboko. Ntihagire n'umwe twemerera ko adukwegera inzara kubera ubunebwe. Na kare basokuru bavuze bati ukuboko kumwe kuriyaga ariko ntikwimara uburyi. Mu gihe tworima turi bake abarya ari benshi ntacyo bizomara. Nico gituma twese ari kugira urunani. Ubwa gatatu, ko twigira inama yo gukorera mu runani, leta, abarimyi n'abanyamitahe, turasavye inshuti n'abagenzi, amashirahamwe mpuzamakungu dufashanya mu gisata c'uburimyi n'ubworozi, ko atanumwe yosigara inyuma. Ntihagire n'umwe asubira kwitambana ngo agire ikivi ca wenyene.
mu kirundi tuvuga tuti uwitamba na wenyene aba ari umutovyi. Tuje hamwe twese rero tugire urunani niho tuzoshika kwihangiro twiyemeje. Ega turi kumwe twese niho dushika kuri iryo hangiro kandi n'ingoga. Ubwa kane ko twavuze ko twese hamwe tugira urunani rwo kurwanya inzara, duhamagariye abaheruka guhunguka bose nabo nyene bashikire ku kivi muri uyu mugambi. Ntibikumire ahubwo nibaje hamwe n'abandi mu makoperative no mu yandi mashirahamwe ari ku mitumbi wabo. Ubwa gatanu duhamagariye abajejwe uburimyi n'ubworozi kuva ku rwego rw'intara gushika ku mutumba, cyo kimwe n'abaserukira abandi mu ntwaro kumva no gutahura uruhara rwabo mu kurwanya inzara, mu gufungura neza no kurwanya ubukene. Mutegerezwa kurikanura mube ko kimboneza gushikaho tubona ko umwenegihugu wese aronka ivyo afungura n'amahera yikenuza mu bindi akenera. Ibi tubibwiye cyane abahinga b'indimo ku mitumba. Kuva ubu bamenye ko aribo tuzobaza ibitagenda neza mu burimyi ku mitumba bajejwe. Uzokwigira sindabibazwa nawe, nta kindi azobarindiriye atari gusezererwa mu kazi. Muri leta nkozi umwe wese ategereza kwerekana ico yakoze. Ubwa gatandatu twame twibuka ko gufungura neza atari gufungura umwuga umwe mere nka wa muduri wa Nkeshimana. No gufungura nyabune bifungurwa bigizwe n'imigwi 3 y'ingaburo: intanga nguvu, indema mubiri n'isanganya ngaburo. Kandi ivyo bibe umwitwariko wa twese cyane abavyeyi kugira ngo dukingire amagara y'ibibondo. Bene icubahiro mwese mwitavye urubanza batumire bahire. Imbere yo gusozera twashaka kwibutsa abarundi ko batokwanjanjwa kwiteka Imana yaduteye mu kutugabira ibiyaga, inzuzi, imyonga ndetse n'ububande bufise amariba atemba amazi. Twijukire kuvomera turime kenshi kandi vyinshi, mbere tuzane n'ibiterwa bishasha tutari tumenyereye. Ikindi twifuza nuko abarundi botegera ko kuraza ibibara bitagishoboka kubera igwirirana ry'abantu. Nico gituma tubasaba gutegera ubwenge bwo gushira amatongo hamwe, tukayagira umurima rusangi, tukongera tukamenya ubuhinga bwo gukurakuranya ibiterwa. Nitwafata imirima yacu tukayishira hamwe, umwe wese agaharura umurima yazanye nk'umutahe, hanyuma imiryango yacu nayo tukayigira nk'ishira hamwe tukarimira hamwe, muzobiraba muzosanga umwimbo wagwiriye. Ivyo kandi vyoherekezwa no kororera hamwe, tukagwiza ibitungwa kandi tukabihanahana. Turararikiye abarundi kandi guha agaciro ivyo twirimira. Birakwiye kandi birafise akanovera kurusha ibiva mu mahanga. Biramaramaje kuja kugura ibirayi ufunguro ukabikura mu mahanga ubisize ngahi iwacu ngo nuko bo bazi guteka amafiriti neza. Natwe rero turakwiye kwiga kwihingurira ivyo bavuga ngo nivyo bitetse neza kurusha ibindi. Igikeneye rero nuko twese twiga kubihingura neza no kubibika umwanya muremure. Aho tuboneyeho rero gutera kamo abanyamitahe ngo bijukire kurusha igisata c'uburimyi n'ubworozi batibagiye no kugira amahinguriro y'ibifungurwa. Ikindi tutorangiza tudashimangiye nuko irangurwa ry'imigambi yose twadondaguye turikesha mwebwe abene gihugu. Inzira irashe iterambere rirama kandi ridakumira ni iterambere rikomoka ku mwene gihugu rikongera rikamugarukako.
iyo niyo ngingo ngenderwako y'iterambere ry'u Burundi. Twese dutegereza kwisunga iyo ngingo mu migambi y'ibikorwa vya misi yose. Mu gusozera subiye kwibutsa ko agatu k'amagara kadatwagwa n'ubufyina. Dusavye abarundi kwitwararika gufungura neza kuko ari bwo buryo bwo kwikingira indwara zitari nke ziterwa no gufungura nabi. Mu mwaka uza nk'aya mango tuze duhimbaza uyu mwaka umunsi mpuzamakungu atangwara ziturutse ku gufungura nabi zikivugwa mu Burundi, kandi umwe wese yishoboye mu gufungura neza. Tukaba rero turangije tubipfuriza umunsi mukuru mwiza wahariwe kugwiza imfungurwa no gufungura neza, ariko kandi tubasaba kuzirikana no gushira mu ngiro mu mwaka wose icivugo cy'uyu munsi, twese hamwe tugwiza umwimbu mu buryo burama, umuntu wese aronka ico afungura. Imana ihezagira Uburundi n'abarundi, twese hamwe turwanye inzara, dutegure kazoza keza. Imana ibahezagire, murakoze cyane.